urukurikirane rw'amakuru twagiye turabashikiriza yerekeye bamwe mu bihangange bica bagakizana ko murantunga bo mu mugambwe CNDD FDD ari nabo bagacura migambi yama ihekura barundi Radio PFM y'ugwaruka tubashikiriza urutonde rw'abafunditse umugambi wo kwica bakuza ko wo wese yiketswe kuyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe n'ibikorwa bibi vy'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD Odas Kaburo. Urwo rutonde rutari ruto rwashizwe ahabona na Bigabiro Newsletter rugizwe n'abantu bashika 45 bamwe muri abo nibo moteri y'umugambwe CNDD FDD abandi ni ntayegayezwa mu nzego z'umutekano w'u Burundi muri abo bahoze mu ishamba imbonera kure abandi nabo bagizwe n'abasavyi mu ntwaro ikomoka ku mugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 abaza kwisonga kuri urwo rutonde ni bihangange mu gisirikare n'urwego rw'igipolisi uwa mbere akaba umuhisi Darius Ikurakure Majoro Sindaye alias Gafuni Majoro Minani Pascal alias Mababa are Guillaume Bunyoni ubu ari umushikiranganje wa mbere kuri iyi ntwaro irongowe na President Varisito Ndayishimiye Innocent Alfred Museremu General Albert Bisaganya Majoro Joseph Mathias Niyonzima alias Kazungu Colonel Inyasi Sibomana General Jean Pierre Bishinga uwahoze mu gisirikare cy'u Burundi bita ex-FAB General Prime Niyongabo yatwara eta majoro mu mwaka wa 2015 kugeza uyu munsi General Gabriel Nizigama Batazira alias Tibia muri ico gihe yaramutswa umutekano w'abanyagihugu ubu abarizwa mu biro kwa President General Godefroid Wabizimana Directeur General ajwe mu gipolisi cy'u Burundi General Gerevazi Ndirako buca Batazira ndakugarika mwa kino gihe aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Colonel Ayubu Colonel Marius Ngendabanka General Etienne Ntakabitimana yatwara iperereza ry'u Burundi na Colonel Arias Nkoroka umugwi wa kabiri ugizwe n'abasomambike muri uwo mugambwe ari bo Fred Mbonima yahoze arongoye igisagara ca Bujumbura Wirinyamitwe Emmanuel Niyongabo Edouard Nduwimana Petero Claver Ndayicariye ari nawe yararongoye umugwi ujejwe amatora mu mwaka wa 2015 ubu akaba abazwa umugwi wo kunywanisha abarundi Sever Prosper Ntahogwamiye ico gihe yavugira umugwiseni ubu akaba avugira leta y'Igitega Desire Gahungu musitanteri wa komine Ngagara mugenzi we akaba musitanteri wa komine Cibitoke Ruben Ngendakumana Evode Denis Karera yatwara umugwi w'imbonera kure akaba yarari kumwe na bamwe mu mbonera kure yararongoye aribo Minani Pascal alias Madia wo kumusaga n'uwitwa Kadogo akomoka mu Ngagara Olivier Suguru yarajejwe kwegeranya ibigwanisho bihabwa imbonera kure akaba yarafadikanije na Venera Kazohera hamwe na Aloyizi Ntakarutimana alias wa Kenya umugwi ukurikira wiganjemo abari barongoye amabohero makuru yo mu Burundi aha twovuga nka Sinzumusi Eugene alias Bitaryumunyu Albert Sibomana bose bari abakuru kwibohero rikuru rya Rutana umuce wa nyuma muri abo bene gucura umugambi wo guhonya uwo wese yiketswe ko kudahuza ivyumviro na CNDD FDD bagizwe nabo mu rwego rw'ubucamanza hamwe na bamwe mu bashinga amateka bakomoka muri uwo mugambwe muri abo no wahoze ari umushikiranganje w'ubutungane ariwe Pascal Barandagiye agakurikirwa no wahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Republika ariwe Valentin Bagorikunda Arcade nimubona umushikiriza manza mukuru mu gisagara ca Bujumbura abashinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo Batazira Gihaye Victory Burikukiye Daniel Geraze Ndabirabe ari nawe arongoye inama shinga amateka y'u Burundi mwa kino gihe umushinga amateka Juvenal Habyarimana na Joseph Ntakarutimana mu makuru yacu akurikira tuzobabwira abari bashizwe imbere n'uyu mugwi ko aribo bategerezwa kwicwa imbere y'abandi bagirizwa kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Odas Kaburo urakenuye igipolisi cafashe ibiro 23 byo mu bwoko bw'umusongo bizwi nk'urumogi mu ntara ya Kayanza byafatiwe ahitwa ku Muyange hadandarizwa ibitoke igipolisi kimenyesha ko ugo rumogi rwari rutekewe mu masashe 21 yarayinyegeje mu bitunga bine byari bitekeyemwo imyembe igipolisi kirashima ukuntu abanyagihugu batanze amakuru ku
ku mwanya maze babona gutangura gusaka imodoka yose ije iva mu ntara Cibitoke. Uwafatanywe ubwo rumogi Bimenyimana Marius avuga mu ntara Cibitoke ari mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo akoregwe dosiye. Mu burimyi naho amatoni 3 y'ibirayi niyo yasaruwe kuri uyu wa kane ku buringanire bwa baba hegitari imwe na koperative Kojemaded ihurikiyemwo gwaruka ruva mu migambwe indwi yemewe n'amategeko ikorera mu ntara ya Kayanza. Ngenda banyikwa Bernard umunyabigega w'iyo koperative arashimishwa n'uwo mwimbu akanahamagarira urundi gwaruka kuja mu makoperative kugira biteze imbere nk'uko umukuru w'igihugu yamaya bibasavye. Abanywanyi b'iyo koperative Kojemadad bose uko bava mu migambwe itandukanye barashima kuja hamwe kwabo ngo kuko biboneka ko bariko barakuvyaza umusaruro ngo ibibaha icizere ko ngo no mu bihe by'amatora ngo bazokwama basenyera ku mugozi umwe. Mu gisata ca politike mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva yaraye ahakanye ko atawonyabwoko byabaye mu gihugu c'u Burundi ahubwo ko ari leta y'ico gihe yamenje. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu bafise ibibazo bashikiriza umukuru w'igihugu mu ntumbero yo guha akaryo abanyagihugu canke abamenyesha makuru ngo babaze akabarakiye. Mu kumushikiriza rero ibyo bibarakiye eka akaba yemeye abanyagihugu ko agiye kugorora ikibazo c'ubutungane gisa nikitifashe neza muri iki gihe. Inkuru ya Metusera Nuyitoke. Hari kuri wa gatatu higenekerezo rya 29 Kigarama umwaka 2021 aho umukuru w'igihugu yagiraniye ikiganiro ku mugaragaro débat public mu kinyamazuru aho yahaye akaryo abanyagihugu gushikiriza bibabakiye ndetse anishura ku bibazo by'abamenyesha makuru. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye Neva akaba yemeje ko atabwoko bwahoneje ubundi mu Burundi ahubwo twemezanye ko leta yatwara ico gihe yamenje yica abanyagihugu b'inzira karengane. Ni ngombwa ko bamwe mu ndongozi z'ico gihe bafatwa bakabibazwa kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Neva. Ikintu cyo nagomba mbwira abarundi ibishoboka tureke nituve mu bishoboka nta bwoko bwagize jenoside mu Burundi, nta bwoko bwagize cyakibonye bwoko, nta muntu n'umwe yosigurira ingene hoba umugwi w'abantu ukagenda ukagandagura abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi intangire cy'uburongozi gukora ataco buziko. Ubwo bwoko mukuru wabwo ninde? Nimumbwire kizigenza uwo bwoko mu Burundi haba cyose ndabona kizigenza abatutsi, ndabona kizigenza abahutu, ndabona kizigenza abatwa. None wowe ushobora gutunganya bakagira neza bakabitunganya bakaza guhonya abantu hari n'ubutegetsi bw'igihugu ntufata abo bantu. Rero nagira ndabwire nitwemere neza ku butegetsi bw'igihugu bwamenje. Ku kibazo kijanye n'ubutungane nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yumvise ibirego by'abanyagihugu bareka ubutungane bw'u Burundi yavuye avuga ko agiye kubwira hasi abaja ibiturire n'abaca ivangondegonde naho kugwanya ibiturire mu gihugu cy'u Burundi bisa nibigoye. Kurikira Bwana Evariste Ndayishimiye. Abo binaniye nta kundi ndagenda nkayishikira ngabo ntushaka kuvuga ngo yaramenje nuko mutagize itohoza rero ni mugize itohoza mfakumbaza ndagira murabanza mukaja kubiraba mukaza mumbwira ukuri hari ibintu byinshi muri aya mashyirahamwe yoyo yegamiye leta tutereza koko kandi ndazi yuko tujye kubikosa bizocarire mwarumvise kuba amahera yinjira mu gihe cya leta igisate cy'icyo cyose cyinjira mu mahera tutereza kuyabona muvyemera yuko bisubire ni umuti ndiko ndatora. Umuntu agiye mu mabanga y'igihugu abagiye gukorera bene gihugu kirazira ko uvuga ngo ntegereza kujya mu mabanga y'igihugu ahubwo uvuga uti ntegereza gukora abantu bazi gukorera gukora ari ukuja mu by'igihugu. Niba urashobora gukora mugabo nukurera twagiye mu mutwe yuko ari kuja kurya igihugu nico cyo abantu bagira ikibazo hageze yuko bahanwa. Namaze kumbavuga ndi ikintu cyane nabonye kigoye kurwanya mu Burundi ni giturire ntakora kugira ngo bajye giturire nsanga mu bisanzwe uwatwe giturire yahora yitwa kwa ari victime ari we bikozeko none we ntashaka no kuvugana n'iki ukumva yidoga ari avuga giturire byabaye ndase mu gihugu muganga ashaka kuvuga ngo jewe barageze giturire nsanga
none uzoburanira nde mu gihe watanze igiturire agashobora kuvuga n'uwagihawe nawe ntavuge mu kuvuze ngo imbere y'ubucamanza ukavuga ko wamuhaye isoko ari igiturire acakubaza ati nakiriye sangapi ninde yakimpaye hari amaja none mu rubanza ucumagiriza igiturire utafite ivyemezo mugabo narabonye ingene bijya tubifata ntajya ku mpanda ubwa mbere ntangura kuraba wewe wamudandaza we cyane wasira hamwe ko bari baguhaye igikorwa iki mpereza igikorwa rero wakoze akakimpereje agarukana amahera aho twamenyesha ko ikibazo cy'ubutungane atamusi n'umwe kitavugwa mu biganiro nk'ivyo aho hageze iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye batazira neva imbere y'abacamanza yagira ati reka ndire mu gishingo cy'abene gihugu ukuntu mwabogereje imifuko mubarira igiturire jeho mwonyumvira ikigongwe ariko gushika n'ubu igisata cy'ubutungane kikaba kikirangwamwo utunenge twinshi. Metusera ntuyituke ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Metusera ntuyituke ndagukengurukire kuri iyo nkuru nyene ku kibazo c'abahitanywe n'umuriro mw'ibohero rikuru rya Gitega ikibazo c'umumenyesha makuru Ndayishimiye yacishuye n'akababaro kenshi mu gihe uwo yarabajije ko abahitanywe n'uwo muriro bo bamaze gufubanwa iteka. Ndayishimiye akaba yanavuze ko igitigiri c'abahitanywe n'umuriro bubageze kuri 46 ngo kubera bapfiriye mu bitaro. Kurikira Ndayishimiye Varisito arongoye Burundi. Ujya muriro wamutse ku bugaba bw'abari bafunzwe babikora mu kinyegero. Twebwe ikintu cya mbere ni uko amabohero yose duteza turiko turasubira kuyisanura kandi twacenwa tuyisanure mu buryo bugezweho kugira ngo twirinde ibintu yiza ayo masanganya ameze gutyo. Rero nosaba nabo bafunzwe bumve ko nabo nyene bakwega karambaraye kandi ntawurerekana n'umurerekana ariko atari injuju murumva baba bafite udutelefone ko telefone baratunyegeza bagaja kurondera ingene bagasharija binyegeje none nk'ivyo tufatike twovuga tuti ibintu byose rero bituma biri umuyaga nkuba tubikure baremera mugabo kubwangingo dushaka ko twubaka amabohero mu buryo bugezweho kugira ngo bishoboke yuko amasanganya nkayo yogabanuka hose. Rero twari dusanzwe tuza turiyumvira no mu yandi mabohero yose ingene tububaka neza ku buryo ikibi n'ivyo cyama cyashitse mugabo nta muntu n'umwe acifuza dutegereza rero gukinga nibazaho ngaho ico ni ikibazo dutegereza gutorera umuti. Umukuru w'igihugu akavuga kandi ko isanganya y'uwo muriro yatewe n'abanyororo nyene kubera gushira amatelefone yabo ku muriro n'ubunyene. Tumukurike. Hanyuma mwabajije abahitanwe n'umuriro nabwiye ntituze turarondera ngo urupfu n'impane tuduze turarondera urupfu n'impane. Ubwa mbere ni uko hariho n'abapfuye mu bitaro bose hamwe duteranije twamaze kuronka abitavye Imana 46 hari habitavye Imana bari mu bitaro. Hanyuma ndagandabwiye yuko ngoma ndabwira abarundi hariho abarundi bipfuriza ikibi gusa ubundi batipfuza icyiza muvuze yuko batarafubwa mushaka ndakuduka naje kwereka aho imva ziri aho bahatavye gusa kubera wa mutima wo kuvuga nabi gusa igihugu nirabahanze nirageze rero ubesha makungu yumva tinda zata mu ndatazi ko bafubanywe iteka n'ikimenya amenya n'igisabisho cyaravutse mugabo ubunyene urabesha makuru cyangwa wibaza ko ntazi ntamenye ubuzima bw'igihugu ngira ngo mwaje kumpima mwumve ko ntazi ubuzima bw'igihugu ari mwe mubizi kundusha ari ngorane nyinshi abarundi dutegerezwa gukira nk'ubu yuko umudugu kabazabura amatari utindabura amatari womenya n'abantu barasubwe ko jewe ntabimenye wonyereka bafubwa amajahe mugize ngufu nazo yigatingira urinde kuri stade benshi mwanya uwo mwanya niwo twari guteramo imbere none udusubiza inyuma isaku nko muri system usanga uri kuvuga ntibarahambwa uri mumenyesha makuru nawe usanga kuri za Twitter uri kurabivuga ubesha. Hanyuma rero murumva yuko byango nishuye bikwiye. Varisito Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Mu gusozera amakuru twabateguriye mu gihe hitezwe ko ikiringo cyo gutanga ikarata ubuhinga bwa none biometrique za mituwele kizohera ku munsi w'igenekerezo rya 31 kigera mu mwaka mu gisagara ca Bujumbura abantu badirondera baracibonekeza ko ari benshi
kuri zone Cibitoke muri komine Ntahangwa nkuko abazirondera bivuga ngo hari abamaze iminsi 2 bazirondera ariko ntibarakigwa gushika n'ubu basigura ko mitiwere yibutse gushira ico gikorwa mu mazone bateba bagasaba mituwere kongereza ikiringo c'ico gikorwa kizohererako burundu.